subiye kuba hamwiriwe mwaramutse bakunze ba Nuje Entertainment nibaza ko mukomeje kugira ibihe byiza n'ibiganiro vya Nuje Entertainment ni ikiganiro ca novuga ngo c'umuziki muri rusange n'abanyamuziki ni entertainment muri rusange yita Jamal Fred MC voice of the money Mike Master Peacekeeper motivation champion nore yatuje ngarutse neza hano mu kiganiro c'umuziki inyuma yo kuba mugenda mwumva inkuru nyinshi zigenda zivuga ku isi n'abakoze amateka menshi mushikirizwa na Kebi Kanvo yeye mwenyewe nanje nagarutse novuga ngo mu kiganiro c'umuziki tuje kurabira hamwe mesha ariko aravuga kwa Sarbi ntari nga mu gicu Burundi ari novuga ngo muri Kenya tugiye kuraba ivyari mujanyeyo n'icari karakora muri Kenya novuga ngo no ku muntu mbere kuduza izina giwe no kuduza karetse y'umuziki wiwe turaza kuraba na yari ndari kiravuga kwa Big Fizzo na Bedi Music hamwe na End Mike The Machine bahuriye muri studio imwe na Kensol kuva mu gihugu cy'u Rwanda meshi tuza kuyaraba tuza kuraba no vuga ngo no kuraya nariya aba Gladys basije ku ndirimbo za komsa tuza kuraba na ahani he indirimbo yake ku ugwego no vuga ngo riko beshi bariko barayikunda kanshi kandi no vuga ngo bayakiye neza ivyo nivyo rero tugiye kuba tunaraba muri kino kiganiro rero ni Satbi enyuma yo gukora kirisese novuga ngo imuhindurira novuga ngo situation novuga ngo kirisese iza kumuha irindi zina yagiye novuga ngo kubasohora umutu yakoranye na Ibra kuva mu gihugu ca Tanzania. Ibra ni indirimbo novuga ngo yakunzwe, ni indirimbo yacishije amafaranga sabe, ni indirimbo yamwinjirije amafaranga menshi, ni indirimbo novuga ngo yanamudugirije yamudugirije fan base ikomeye mu gihugu novuga ngo cha Tanzania. Yamudugirije fan base mu gihugu novuga ngo cha Tanzania. Ni umutu indirimbo novuga ngo yakunzwe itaranasohoka. Bien sûr mwarabibonye. Umutu ni indirimbo novuga ngo yatanze vyinshi kuri Sarbi right now tuvugana ari novuga ngo mu gihugu cha Tanzania aho novuga ngo yari yagiye muri media tour. Iyo media tour yari yagiye muri media tour me hariho nibindi bikorwa by'umuziki vyari vyagiye novuga ngo bimujana. Sarbi ubu tuvugana muri Tanzania barakoze indirimbo na Chino Wanama ariko novuga ngo ntirasohoka bien sûr ntirasohoka. Iyo ndirimbo ni indirimbo novuga ngo igiye gutuma Sarbi agira novuga ngo irindi zina ridasanzwe hariya mu gihugu ca Tanzania. Gukorana na subwambira bakoranye n'abatanzania bisi barakoranye na Ashley barakoranye n'abandi baririmbyi Rurana hajemwo Ibra harajemwo novuga na Chino ni ikintu kidasanzwe kuri Sarbi. Rero beshi bagiye bavuga ati kubera ki Sarbi atakoranye media tour na mwene ndi donc uwo bakoranye kandi ari mu gihugu ciwiwe bariko bavuga Ibra ni dute vraiment kandi birumvikana abantu beshi bagiye babivugira ko amadute bon bivana n'amasezerano barakoranye n'umuntu imbere yo gukorana n'umuririmbyi hari amasezerano mugirana ukavuga ati je muri media tour tuzofashanya nzoza hiyo tufashanye mu gihe bitari mu masezerano uri umuririmbyi uri professionnel ntavyo uza gukorirako. Rero Sarbi urana ko ari umwe mu baririmbyi ariko akora cyane atitaye ku majambo abafana bavuga kuko witaye ku majambo abafana bavuga umuziki nta n'umwanya munini womaramo. Abafana babona ama insolite donc babona ama défaut kurusha ibintu vyiza, babona ama défaut kurusha ikintu ciza wakoze. Rero nta kintu na kimwe ukora ngo wemeze umufana. Sarbi ahubwo ni vraiment coup de chapeau. Sarbi nakatari karakora kugira ngo umuziki wiwe umuziki ndundi muri rusange ariko aserukira benshi naho benshi bose batabibona kumwe ariko aserukira umuziki ndundi muri rusange. Rero turonse nk'abasarbi babiri ce batatu turonse nk'abantu batatu bakora nka Sarbi ntaco buza tutaja mu makompetition akomeye ku rwego rwa Afrika ku rwego novuga ngo gwiki tubona turabona uburero burafa ba Burna Boy baja kuririmba muri za Ligue des Champions turabona banani ba Diamond baje gukora ibiganiro inje y'igihugu bakaronka abantu benshi apana tuvavana na ya concert baje gukora mu masale urumva ngo bagiye hanze
nico kintu Salbi ari karagwanira. Rero vraiment Salbi coup de chapeau, uri novuga ngo umukozi mwiza, uri umuntu yiyumvira cyane akora ikintu atisunze kuko abafana nkuko nabivuze babona amadefu kurusha ikintu ciza. Rero Salbi vraiment congratulations, numuririmbyi mwiza, numuririmbyi abizi, numuririmbyi ari professional, numuririmbyi azi kwidandaza. Hariya ni nambabwiye novuga ngo ki Big Fizzo na Indumike hamwe na novuga na Berry Music n'uwiswe novuga ngo Corey the Magic, urana ko bahuriye muri studio imwe novuga ngo na Ken Sol kuva mu gihugu cy'u Rwanda, Kigali to BJ bagira basubire novuga ngo batsumurira nyuma y'ige kirini. Novuga ngo Big Fizzo yarakoranye n'abaririmbyi benshi bahajya, abo ba Platini n'abandi benshi ba Charles na Nina, ariko bigiye kuba bigaruka guhinda incuro idasanzwe n'abaririmbyi bandi b'abarundi. Mbega twitege ku ino ndirimbo inyuma yo kubona iziza ahanihe, iziza komsa za CG, ziza ungiza ba Gradis ziriko zirakora novuga ngo amateka adasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda, abantu kumva ururimi rumwe sino ntaworeka kuvuga ko Msaya CG ari indirimbo ikiravugisha benshi haba ngaha mu gihugu cy'u Burundi no hanze. Ndavuga ha mu Rwanda basanzwe novuga ngo dusanzwe twumva ururimi rumwe. Rero CG na Gradis ni bamwe mu baririmbyi bariko barabikora neza, bafashe aka karere aha nihe ya novuga ngo ya Kiriku, nayo nanyene ri mu bantu mu bintu biriko birafasha Kiriku kugira indi zina. Turiko turabona Kiriku indirimbo yiwashitse kure, vraiment ntibaguprofite indirimbo yawe yivyaza umusaruro, kubera ko indirimbo yakozwe ku mafaranga, kila kintu cyakozwe ku mafaranga, ntibaguprofite ntibaguma amafaranga kugira ngo ibintu bimere neza cyane. Sasa rero ayo nayandi muzogenda muyamenyeshwa hajya kuri Nuje Entertainment, bizogera bikurikira muzogenda mumenyesha cyane. Yarije muri Africa MC Voice of the Man Peacekeeper Motivated Champion intore yatojwe, ariko ukagura subscribe kugira ngo tujane banaye kuryoherwa n'ibiganiro bya Nuje Entertainment. Hey, hasta la vista.